kwa senior ivyo kwitwa junior bikava. Yes, nyuma yuko rero ivyo biri mu bibujije umuhungu wanje kugera kure mu mupira w'amaguru. Vinicius Junior ahushije penalty uberutse ku rukino kipe ya Brazil cyangwa se Seleção Nacional. Seleção de Brazilian bariko baranganya igitsina kimwe kindi na kipe ya ari abanganya na Venezuela. Kimwe kindi Vinicius Junior yahushije mu penalty muri ya match kandi ni nayo gutanga intsinzi kuko Brazil yari gucija hejuru n'ibitsina bigera kuri 2 kuri kimwe aza kuba yihusha nyuma yo gusha penalty amajambo yabaye menshi witwa Rafinha doga yari natsinze ico gitsindo kimwe ku Franziza cyane bugiye byanirwa kera ko umukinya Brazil natsinda ku France direct muri buriya buryo hajya nyene se yanaheruka kuyitsinda yaheruka gutsinda kufra muri Copa America bariko bakina na Colombia. Uno musi rero umumenyereza Dorival Junior wa equipe ya Brazil yafashe ingingo aravuga ati Vinicius Junior hamwe n'ubuhangange bwawe hamwe no gucenga kwawe hamwe no gutsinda kwawe ntabwo uzongera n'umunsi n'umwe gusubira gutera penalty waba uri mu kibuga cyangwa se n'utabuhari. Ati nona kano kanya penalty zose za equipe ya Brazil zigiye gutera umugabo witwa Luis Diaz Belori Rafinha. Iyi ni ingingo y'umumenyereza mukuru w'igihugu cya Brazil yemeza ko Vinicius Junior atagiye gusubira kandi gutera penalty nimwe mu mugwi wa serukiragihugu wa Brazil. Ni ingingo yafashe maze penalty zose zerekereza kuwitwa Rafinha kandi bagiye gutera penalty zose igihugu cya Brazil zizoboneka bari mu kibuga. Iyi ngingo umumenyereza yifashe yisunziki nuko gusa Vinicius Junior penalty yahushije ubushize ariyo yoca shingira ko mu kumwaka responsibility yo gutera penalty mu kibuga ko tamakinyi numwe tubona ibijanye no gutera penalty atozi busha. Dorival Junior ubwo niyo bayakije umuriro muri equipe ya Brazil ifise abakinya bastare gushika muri kano kanya no mu club yabo ndavuga na Finga n'uwitwa Vinicius Junior gusha penalty gusa vyotuma wakumukinyi gutera penalty. Equipe ya Brazil ninde tawusha penalty. Equipe ya Brazil ni bidatunze James Milner na muri equipe yabo. Nimba idatunze Zinedine Zidane abandi bose bazobahe batere. Ariko hageze ahantu nuvuga ngo ingingo ya Dorival Junior ndayishigikiye. Mu nyuma nawe yafasha hinduye ivyahahora nayo sinayishigikira. Vinicius Junior ni umwe mu basore nemera cyane ko bazi baro muri kano kanya tuvugana. Nza kuba nivugira ngo abakinyi babiri beza ku isi Jedo Mapari ni Vini ni Rafinha akakanya turiko. Mugabo Vinicius Junior yababwiye kenshi mu bakinyi ba mbere bari batazi gutera penalty Vinicius arimo. Ububona umengo ibintu byose biri mu bwana sinzi ko babona na penalty atera kwa Real Madrid kenshi arakubita contre-pied umunyegoli mugabo Vinicius Junior araba iyi penalty ubujye itsinze n'uburyo ari kuyihusha byari senkani hakaba urofeshe responsibility zo kuvuga ngo ndamwatse gutera ama penalty azoratera Rafinha. Rafinha ndamwemera ari seriye mu bintu byose Rafinha akora. Ubona yuko afise target yo gushika ku ntego iyo heshi cubahira igihugu ca Brazil. Ariko twemeranye ariko cingaruka nk'iyumvira nimbura umenyereza hari ingingo udashobora gufata kubera ko zishobora kuba zotuma equipe icana. Jean gituma nashigikiye Rafinha nimba twashobora kuba dufise equipe nationale irimo Lucas Paqueta mu kibuga ariko nawe yahora zitera Paqueta sinzi ngene vyahindukiye. Paqueta n'umukinyi nubwo yorata penalty ubunye n'ubu baci baro nkindi mu minota 5 uri mumenyereza bati mwongere muri Copa America none sinyayihushije yayirase iya mbere mugabo uravye uburyo hari umukinyi ahuje penalty ukareba uburyo yihushije mu Neymar ntiyazihusha mugana Neymar nawe yahusha gake Sergio Ramos ntiyazihusha yahusha gake mugabo ukabona ngo uburyo yayiteye n'ubwihushijwe harimwo ivyiyumviro vyinshi. Namuzi Lucas Paqueta uburyo atera penalty nkaca ndaba Rafinha ndamaze kubona ngena atera penalty ndamaze kubona Vinicius Junior nta numwe afise ubushobozi bwo gutera penalty mu gihe Lucas Paqueta ari mu kibuga. Ariko je kubwanje iki kintu Dorival Junior yazanye n'umuriro yakije kuko nimba umwakinira Barcelona ubundi agakinira Real Madrid unamusi Rafinha yamaze kugarura niveau yiwe mu gihugu cy'Ubwongereza bona shaka Barcelona kenshi iri kwigira ku nguvu za Rafinha gusumba abandi. Vinicius Junior equipe Real Madrid yose igendera ku bikano vyiwe Rafinha kaje kamuji mutwe
kubera ndi umukinnyi wa Barcelona igihangange Paul mu maba nampebeye penalty Vinicius aravuga ati jewe maze imyaka igera kuri ine kurikirana ashakane nduza nivo muranyaka penalty mukayiha umukinnyi kwa Barcelona abonetse iminsi 70 ingahe gusa ugasanga jewe ndabibona bishobora kuzontera n'icuka kibi wanashaka muri equipe nationale jaho nibaza Dorival Junior yashingiye kuki kuyaka Vini no kuyiharafinya ari imbere y'itangazamakuru bamaje bati none se coach ushingiye kuki arabwira ati ingingo nko mumenyereza nafashe penalty nizizosubira gutera umugabo witwa Vinicius Junior zizotera witwa Rafinha ikibazo rengira ninde mukinya tosha penalty ku buryo mukinya usha penalty imwe ugahita umwaka sinibaza ko penalty Vinicius yawujije kuri Venezuela ariyo yatumye yakwa yinuzenya iyi opportunity rero yo kuba yotika ama penalty monami Brazil tugeze mu bihe ariko nico kibaye turi gutegura turi gutegura bibaye nyuma yuko turi gutegura ikiganiro yayihushije turi gutegura ikiganiro nababwiye nti equipe ya Brazil nikwiye kumenyerezwa no mumenyereza ngo yabe mwiza muri Flamengo gucumuzana kumenyereza equipe nationale oya sivyo equipe ya Brazil ni equipe nkuru ikwiye wa mumenyereza avuga ati par exemple narabaye muri projet ya Man City basa nk'abamaye byinshi nsa ku mapro nk'ufise byinshi mugabo ntareko ndabaha byinshi mba kuri pressure na projet gushikara ngo naho ngira iki ntangi ibintu byinshi sivyo uwo mumenyereza uvuga ngo je nabe muri projet FC Barcelona ntaco mfise abakinyi beza mugabo bagaragara ko basuye inyuma nza kubugira iki ngira kayisite uno munsi Oliver Junior ari gukorera mu kajagari kari muri equipe nationale ya Brazil sivyo yego ari gukorera mu kajagari kari mu mitwe y'abakinyi ba Brazil kukavuze Rodri Con Junior Vinicius Junior n'umukinyi nivyo yabaye mwiza muri myaka inagenda duzanye mugabo yenyuza kwa Madrid mugapana muri Brazil nikirera Edina cyonda kubarira Brazil je gituma umwanya umwe ntahura ingingo ya Dorival Junior na je nagombanze Dorival Junior arabibona ngo Vinicius dufise muri Real donc bafise muri Real si turonka muri Brazil nukuvuga ngo Brazil no munsi tugeze muri ya R uvuga ngo turonka igitsindo amaso yafyutse ntitugifise Neymar ntitugifise Coutinho ntitugifise ba William none se erega muri kuvuga ukimuha gutera penalty ikintu cyonyine ntabwo waruzi ko Vinicius ufite muri Madrid tari wari ufite muri Brazil ikintu cyonyine gituma ufata ingingo sina wazihina ikintu cyonyine gituma Vini ishusho na place agwa muri equipe nationale n'uburyo ari kwigenza kwa Real Madrid muga tuje kurabeske mu bakinyi beza dufise na bo n'umusaro turiko turahabwa ntabwo yegera umusaro wa Rodrigo gose ni abantu baradufashe baje no kuri YouTube nabonye maze ko batereka amatora witwa Juma tunagendere abantu nabo badukurikiranye namwe mutore tunagendere no kuri Vinicius Junior mwizo muri Real Madrid uri mumenyereza hakavuga ngo turavanyemwo izina Vinicius Junior yotera penalty Bellingham yicaye ariko nta yarahushe mwagiriza iki erega na Bellingham muzo yatena zarahushe nacuramwagiriza kuko izamaze gutera muri equipe ya Madrid Vinicius Junior yarazinjije ment fois none sumwagiriza iki ikintu kimwe ndaguharurira jewe kenshi gashoboka kandi je ntabwo wamanurira ngo mukinya gushije penalty ko gusha penalty c'est normal ni ibintu bishika muri reka kubiharura muri equipe we warabonye uburyo narababwiye cyane muri commentaire abantu bakakungarika mu kintu kitwa football ikintu cyonyine nabonye Lionel Messi atazi no gutera penalty gusumba no kwetsinda n'ibitsindo vy'umutwe ariko yazihushije zingahe wazero penalty Messi yahushije nabura penalty 10 no gutondekera Messi yahuje ndaba umupira jewe kinye karire n'umwanya ungana gute c'est normal none uno munsi Mike kibazo cyane ka 10 ninga irenga gutera penalty kayihusha n'ibisanzwe kuri niveau iconze nuko tabice 70 penalty Messi yateye kuri niveau Messi yatera ko penalty donc kuri niveau yari afise nko mukinyi mwiza muri Barcelona na niveau Neymar Junior yarafise muri Barcelona iyo bazari niveau zingana Messi ntari kwigira gutera penalty Neymar hari ni ibintu bibiri tubitandukanye gukinira club na kazi sivyo yego gukinira club na kazi gukinira igihugu ni honneur bisobanura ko foko nimba uri umukinyi mwiza umwanya wose equipe nationale guhaye uha icubahiro na honneur Vini no mukinyi mwiza
mugabo n'umukinya ngo ataratahura igihugu akinira mu mupira w'amaguru niki Vini n'umukinnyi mwiza yavuye yateguwe muri Real Madrid kugira baronke Vini mwiza baramuteguye. Brazil yarabuze umumenyereza ategura Vini kugira ngo abone Vini mwiza. Muri equipe nationale no gutegurirwa hanze umukinnyi yiteguye yateguriwe mu maklebe niteguye none ikibazo ngira niba yiteguye none ko ari kumva Madrid atari waje muri Brazil bazundira agaragara nk'uyiteguye muri equipe ya Madrid kandi yarateguwe mugabo yani nagomba tuvuge eske umwanya Vinicius n'icubahiro ha call up ya equipe nationale niki yabivuze aja gutira penalty n'ubwana bwinshi muri equipe ya Brazil yayihusha hakwira amatako uje penalty na buro bitako amakosa. Vinicius Junior bwana Edi ntaguciriye mu ijambo bitandukanye na penalty yujije kuri Venezuela. Vini ingingo ziri gufatwa na Dorival Junior umumenyereza wa Brazil about uburyo abayeho muri equipe ya Brazil vyerekana uburyo umumenyereza afata umukinyi wiwe meshereza muri equipe ya Brazil Rafinha umuhonyo rukirenganira muga Vinicius ntivyoba ariko ivyo nuko rero nikomeze Madrid bo bafite icyo mushaka ko au niveau yiki ya business n'amafaranga n'ibikombe oya wana shaka sivyo nese muri Brazil ivyo bikomeye navyo mushaka ibi bintu Vinicius wo muri Brazil kwanyereka iki Vinicius Junior wo muri Brazil ari kwanyereka ngo si mwiza muri Real mwiza ni Ancelotti kuko nimbi yabari mwiza muri Real Madrid yari kwa mwiza gwera kwa Zidane kubera tureke no gwera kwa Zidane kuko yarakira umwana hari yarakeneye gutegura ariko kandi twara n'umunsi yarateguwe abakinyi babaye beza ari abana barahari bateguriwe he barahari mugabo kandi turazi ko ariko hari n'abakinyi ari n'abateguwe bakaba beza barateguwe icyo twemeranya ni kimwe umukinyi aragirirwa transformation n'umumenyereza aramuhindura rero iyo kararo ngo Rafinha mwiza dofisi no munsi uramutse Rafinha dofisi mwiza mumbwira ko atari produit no munsi nubwo atari yamuzanye ngo mugaragaze ariko uramutse Rafinha dofisi watweretse ni produit nagatanguriye ko ko mayumvise jari y'umumenyereza Brazil ikeneye jari y'umumenyereza Brazil ikeneye Edi tukiraha nyene muri Brazil mana mu equipe nationale mu equipe nationale cyo bibandanyiriza jemba mbona ko hari uruhara rwa Vini rungana n'uruhara rw'umumenyereza wa equipe ya Brazil kuko anankonfirma cyangwa se ndanabona ko Nejo Rafinha natagira Pevance muri irora muhaye zo muhindura agasharo kasi paketa erega ikibazo saho kiri ikibazo ni muri nyere kugena wagena wabakinyi batirizo penalty uwo yagenya amugena yisunziki kabiri nuwakuye amukuye yisunziki natanguye ndababwiye jambo mbona unamustuvuze ngo igituma kwa Vinicius Junior mu gutera penalty nuko tuzi ikintu cyambere twese kitumarika mu mutwe hari penalty yaheruka kurata Vinicius Junior yaheruka kurata kandi yatanga amanota 3 ku gihugu ciwe ca Brazil nico kituza mu mutwe none se urashingira kuri penalty umukinyi ahushije rimwe ugahita uvuga ngo vaho gutera penalty Jonathan ngo ndababwira ijambo rivuga ngo ingingo Dorival Junior yafashe yo kwaka penalty Vinicius na ishigikiye ariko ingingo yaciye afata yo kwiharafinya turi contre ndabivuga muri buno buryo Vini no umumenyereza wa equipe nationale ntategura abakinyi ahamagara abakinyi biteguye kuko inzu kinira equipe nationale uburi mwiza esite equipe nka Brazil ifise ibikombe by'isi bitanu uburi baguhamagara ko ari umukinyi mwiza bitavuze ko hari nabeza basigwa kuko no musa liste y'abakinyi beza Dorival Junior adahamagara mugabo Vinicius muri equipe nationale nyerekango no muri Real Vinicius hari ni integuro z'abajejwe gukurikirana equipe uno musi Vinicius mwiza hari ibice 90% ni Carlo Ancelotti n'indongozi za Real Madrid eski okay sawa 90% ni Carlo Ancelotti iki kibazo cyende kugaruka ko nyene bwana Rande Ancelotti bigaragara si Ancelotti wo mu myaka 6 muri equipe ya Madrid voilà mugabo Vinicius 6 ans wazimiteyo kwande kwa Madrid kandi nziza ese nyuma y'imyaka 2 Ancelotti niyagiye tuzosora tubone version mbi ya Vini biragoye kandi biranashoboka biragoye kandi biranashoboka nimba no musore mwiza kwa Ancelotti atogenda kuri iyo pression nyene yo kuvuga ngo ndumukinyi ngeze aho amakungu yicara akavuga ngo nananiwe gutwara Ballon d'Or na Merita kweri biharo bibifise muri Brazil
ese jewe muri vesera Brazil no kipe yero nk'umukinyi none so mustari bafise no munsi Edi mu buzima bwa misi yose ariko d'abord tubanze kugira umuntu azokubahe abe equipe ya Brazil dufise no munsi erega ni be equipe yose kubera kirafinya ari mwiza Rodrigo akaba mwiza muri equipe tuva mu nimbi hari niveau bafise nk'iya Vinicius nayo ntayo bafise ni mwiza ariko nabona nabo bashikana equipe nayo irashika Mike aho batayishikana mugabo aporo individuel Rafinha bari mwiza bitavugwa Rodrigo bari mwiza bitavugwa nshenza nkaraba grand joueur tuba dufiteze muri equipe nationale nka Vinicius Junior narugira ngo uno munsi mu kibaro rero uno munsi tuvuze football umva Cristiano Messi babaye mu migwi yabo myiza serukira bihugu Argentina yabaye nziza ryari baronse umunyegori nka Dibu sivyo Portugal yabaye nziza mugani gihe yabaye nziza urabona ko ari distinction mu kinyumwe Brazil ya Neymar Junior akimeze neza cyane no mu buzima bwa misi yose kugira bakubahe nukankama uriyubaha hama umuntu akagendera ku cubahiro wiha akakubaha no kuvuga ngo Ancelotti arafise wiruke Zidane hari hagaze ahantu avuga ati jewe je préfère Asensio uyu mwana sinkeneye kumubona mu kibuga mugabo Ancelotti yaraje abona Vinicius Junior mupira azi mugabo ati umupira urimo agafyinya urimo kwisanta kuzi ibintu reka rero ndamutegure ku mwaka Vinicius tubona ayereka Ancelotti yuko ari umukinyi mwiza yamuteguye sinzi kurabana niyo atsinza n'igitsindo kenshi atsinda igitsindo aje kugwa mu nda Ancelotti kuko arazi ngo Ancelotti yari aho yankuye hari naho yangejeje ariko inyuma yo kubuka yuko araho yamukuye naho yamugejeje mu mutwe akantu k'ubwana karacariyo aracari wa mwana bavuga ngo kora iki kubera dufashe inkoni kwisanga muri Brazil wisanze muri Brazil takaje Neymar Junior mu buryo novuga ngo agiye nkuko bibaye nk'ibitangaza bibatunguye cyane par surprise Neymar Junior agiye par surprise kubera imvune za hato na hato ubundi ari Neymar none musa kibereye guheka Brazil iyo batari umukinyi w'imvune pe importe Al Hilal none muzi yo champion arimo burya Arabie Saoudite ni champion none nituri kubona Cristiano kubitsinda kwa Portugal Neymar Junior yokagombye akaba mu Bushinwa atamvuna afise guheka Brazil vyari bisanzwe mugabo no musi Vini acagira akakantu ko mu mutwe avuga ngo ndi umustar nisanze muri equipe y'igihugu ivuye itakaje Neymar abantu bose bahanze amaso jewe bigaca bikonona mu mutwe kubera ko no muri Real Madrid babanje kugwazagwaza no gufata birangira no vuga ngo izo ngwara zirangiye muri national rero nakubwiye bahamagara umukinyi yitunganije Vinicius yabara umukinyi yitunganije individuellement Brazil nta kipe yo bahagarika ufise uruhande ruriko Rodrigo ufise uruhande ruriko Neymar Rafinha ariko gukinira babe Vinicius Rafinha ariko gukinira nko mu numero 10 mugabo no munsi Dorival Junior nimba yipermeta kuvuga ngo ndakwatse penalty hari ubwo bwana buri muri Vinicius bunatuma ku bwanje penalty uza gutera uza atacizere gihari ariko kucuzaka vino kazi harafinya nayo ni yindi ngingo mbi wana ni ngingo mbi kuko abanda bafise mu kibuga ari batatu Paketa dahari wanashaka Paketa tumwihorera nkagira Rodrigo nkagira Vini nkagira Rafinha dabya ati mwicare murorere mufise ni viri hejuru yiwe mugabo mwicare murorere Rodrigo azotera penalty azotera kufra mugabo twavuze hari ni Jesse no bishira muri contest sinzi ko mushingira kuri Mike ya mu buryo umukinya tera penalty aho nye no pana uburyo Vinicius atera penalty importe rayusha erega no mukinya nemera ka tera penalty neza nka Jorginho si kibazo cyo guhusha penalty bwana Mike si kibazo cyo guhusha penalty si kibazo cyo guhusha penalty yawushije na Vesi imbere ya Venezuela nabivuze atarayihusha kumenyereza ko atari bwafatinga ese nyuma yo kuyihusha habaye iki muri Vesi ya Brazil oya nyuma yo kuyihusha umukinyi yigenje gute wanashaka nyuma yo kuyihusha muri match ni zaza ashwana n'abakurikiranye match nyuma yo guhusha penalty babonye ko byanamugize ko impact mu gito mugabo byahize ashwana hageze igihe aje gushwana n'abakinyi muri no munsi amatoza ari kuba muri Conembore barondera ry'amajambo abwirya mu munyeze wa kabiri wa Venezuela na Juma anadufasha nimba vyanakunda aturonderera aya mafoto sivyo azana amafoto y'inyuma yo gutera penalty kuri match ya Venezuela vyagaragaye ko ushwana ni kwa kuni nyene gufasira bahagarika ukabona ko ushwana n'abakinyi baba adversaire umumenyereza wabo Michel Zami aba cece nafana ba Madrid canke se abantu batwumviriza nibo bashaka kuvyumva muka Vinicius Junior n'umukinyi mwiza w'umunya Brazil mugabo ari mu nzira
yo kuzohereza kariyeri yiwe nk'abanyabrazil nyene. erega Vinicius Junior no munsi zina afise au niveau mondial ushingiye ku ndero ushingiye kuki uno munsi vuze indero nabangiye gukure Vinicius Junior niyo mukeneye kuba mwiza hari icyo bitwa leadership. leadership niba mu bantu bose abakinyi babaye beza bose ntibari bafise leadership none leadership iri muri Neymar wibwira banza kandi yarambaye kapitana ya Brazil bati banza mureke shike. Neymar Junior nivyo warashima niwe okay ikintu kije no gukina ni fiel cyangwa se ibintu kubikora mu nzira yiyo kugira ngo esthétique nyinshi. Yes niyo ngo Vinicius ngo yararusha ntuzenye Neymar Junior nta na gato sivyo mugabo eski inyuma yo kubikora atanga umusaruro umeze gute ibyo bitsinda yarabitsinda wewe ako kantu rero ako niko kantu kanakomeye sivyo Vinicius Junior tike nziza mugabo ibyo bitsinda akagira iki akaza kabitsinda Neymar yari mukinyi muri occasion zino mubaza zitatu bien sûr ari ibintu bisanzwe kwa Vini muri Brazil bimubaza uwo mwaka ukaziyo zitanu muri occasion zitanu ukamaza ibitsindo bine presque impossible muga kwa Madrid bimubaza uyu Vini agumye kuno kariyeri muri equipe nationale ya Gabriel Jesus none Gabriel Jesus ko yafropinze kariyeri ya Gabriel Jesus Vinicius agumye kuno arashobora kutazoyigira muri equipe y'igihugu mugabo no musi Vinicius Junior au niveau mondial yari mukiri twese tuzi ngo ariko mwebwe 24 rajya mwe mwibaza ko 24 Vini Landry wowe baza ko no musi Dore Virginia yashingiye kugira ngo make ibijanye no gutera penalty abantu baje kuri YouTube barabona amafoto ijya ahani nyuma yo kwashije penalty uranande karashwana raba nyiri ubwiterafinya ni baje kumwikwegera arambwira ati cha reka ivyo bintu raba kinye karashwana kuri yako Vini again ugiye kuvuga ngo Dorival Junior yashingiye kuki kugira yake penalty Vinicius Junior jewe no vyargumenta ukwanje mugabo Dorival Junior wabafise ibindi ashingira akavuga ati Vinicius Junior vavana n'ibyo gutera penalty ariko Jedo Mapar kuko gushika nanje nkabumenyereza wa Brazil usibye gusa ko yatangaje ko bidakunda nako ko yatangaje ko witwa Rafael Luis Diaz agiye ari bagiye gutera penalty zatwe Vini na chatumye na kintu yashingiye ko yavuze yatangaje gusa ko penalty azanze Vini azahera Vini none de shari kintu kizima yigeze avuga ngo cyatumye gatuma ko Mbappe aba nabakinya afise iconic ya equipe cyangwa hari n'ikintu yigaza sigurira abantu yahaye kapitana Mbappe bien sûr iyi ni iconic ukabona ko ari abakinyi bakwe kapitana mu gihugu cy'Ubufaransa gusumbya Mbappe mugabo ko ari iconic y'Abafaransa no munsi hari n'igihe Mbappe yayambaye wenyene nayiravye ku kuboko Griezmann akabona kwimuroka bien sûr mugabo yarayambara uno munsi Dorival Junior afise uko afata ibintu vyiwe kuko yiyumvira nk'uwundi muntu mugabo jewe nanje ayo mahirwe ndayagiriwe yo kuvuga ngo turaguha ibubasha bwo gucagura umukinyi muri Brazil azoratera penalty mfise ikibuga kirimo Vini mfise ikibuga kirimo Rafinha mfise ikibuga kirimo Rodrigo mfise ikibuga kirimo Lucas Paqueta choice wanje ya mbere ni Lucas Paqueta nubwo yabushatse ega we nuko Paqueta amaze kwitwereka muri equipe ya Brazil ivyo biharuro bako bamaze kubagira iki una munsi anabitwereka cyane Vinicius Junior au niveau mondial afise izina rirengeye abandi bakinyi bariko barakina umupira w'amaguru no munsi mugabo ivyo ufise au niveau mondial uva mu gihugu catunze Ronaldinho uva mu gihugu catunze Cristiano Ronaldo uva mu gihugu catunze Neymar Junior wavuba mwana kinanya ntiwishire kuri pressure Robert Carlos bari yari imbere tunabihoreye ntiwishire kuri pressure yo kumva ngo jewe Vinicius Junior mwiza au niveau mondial reka nshike iburaya n'indani mu gihugu naje guserukira igihugu nze kugaragaza ngo nubwo ntoshikira ni Neymar reka ndamuchallenging abantu bazovuga ngo twarabuze Neymar twunguka Vini ni esheki ikomeye cyane dukoze ngino dose minota rero igera kuri 3 gusa Edi kwa ka penalty Vini ukaza Rafinha hari cyo biri bwice mu mwuka wa equipe sindavyibaza abakinya ba Star no musisifise mu migambo ibiri tandukanye ikebana muri kano kanya
guca ufata nyuma ya kino gisita ubundi aho ingorane ndazibona ni nayo migwi iri mu itangazamakuru cyane gusumba ayandi. jewe aho ingorane burya ndazibona nuko iyi nginga yifashe nyuma y'igisita cabaye kuri Vini cyo guhusha penalty. Ubundi nkihengera nko muri Trêve International akaba ari naho afata ino ngingo, ariko igituma ashobora kubona nibaza ko bishobora gutera icuka kibi kuri equipe na cyane kuri bano bakinyi babiri ba star equipe inakenera cyane gusumba abandi, nuko bibaye nyuma y'uko Vinicius Junior yahushije penalty zigaca zihabwa witwa Rafinha mu buryo buri direct cyane. Mubona ico byo kwica notama ko bano bakijya ba star buryo babanagoye n'ukungene ubajera. Hari ico bishobora kwica mu mutwe wa Vinicius Junior, hari ico bishobora no kwitwa ku mutwe wa Rafinha kuvuga ati okay Vini ntaca kimaze bamwatse penalty nije ngiye kuyobora equipe nk'ibisanzwe. Vini n'ubundi mu mutwe nasanzwe ameze neza kuko ni yaragwaye mu mutwe. Bon non uvuze kwica mu mutwe Donc mentalement psychologiquement hari ibintu bituma umukinyi mwiza kuri umutekinicien, uri umudribbler mwiza, uri umubitere mwiza, physique. Uyu no musi yarevuriwe muri qualité zose. Yes. Ariko qualité mentale ya Vinicius Junior. Yeah. Niho hanakigwaye. Iyo uri bien préparé muri mentalement utegeze ko wa mukinyi uhangana n'ibibazo byose uvuye muri carrière kandi assurance. Kandi assurance una musi biri kutwira ko Messi ari guhera ni version Vinicius no musi muri equipe ya Argentine baragira defete ikini kuzona ahangaye umuhagarikiza ariko amubwira amajambo atariyo. Ikintu ca mbere Vinicius mvo yevoriwe nkuko yavuze Landry mu buryo bwose bishobora kutubo nta mahirwe ndabira ko bishobora kutera ko Vinicius apfuye mu mutwe ngo nuko mva mu matsi tire do penalty. Ikindi naco kuri kugirujanye na Vestiaire ukimvira ngo eske Vestiaire y'abakinyi yo muri Brazil yofa kuri Vinicius bamwatse penalty. Tutwibaza eske Vinicius ni muntu ki muri Vestiaire yande ya Brazil. Ubwo Rafinha ni yabayica akavuga ijambo abakinyi bakabyumva Brazil gusumba ko Vinicius yarivuga bakabyumva. Muri kuri iyo mpamvu Vestiaire nifa cyane ko amaze no kugaragaza leadership. Rafinha n'umundi amaze no kugaragaza leadership no munsi yarese umukinyi yambara kapitana ya equipe nka Barcelona. Iki kikwibutse kamwe nakubwira kugira umuntu akubaho uriyuba. Brazil yamyihura na accident ndayita accident ironka bamenyereza mu mutwe budapanze kuko sinumva urafeshwe n'igihunga cyo kuvuga ngo mfise Neymar ariko avugisha isi. Urafise mu defenseur nka David Luiz, urafise uwo muri dere yabaye muri dere muri Chelsea, yabaye muri dere muri Paris Saint-Germain, urafise Thiago Silva, urafise Joao Miranda, urafise Marcelo, urafise Daniel Alves, ugacufata kapitana ukayambika Neymar Junior tiyagahari. Reka kandi n'ikintu turabe reka dushaka tuze muri za elimination za Coupe du Monde. Mu nkino bamaze gukina muri Brazil bamaze kuronka penalty 3. Muri zitatu zose muri zibiri muri zo zatera Rafinha. Kandi zarinji. Yes. Gendurabe yindi mwe ni ya Vinicius yawushije kuri Vinicius. Gendurabe iyi qualification ya mondial. Iyi qualification ya mondial kuvitanguye. Neymar Junior wenyene uruka igihamaza ataza muri national asumba ibitsindo Vinicius Junior. Bien sûr. Nukuvuga ngo nuko remeze Vestiaire sinibaza ko ikico kwica Vestiaire ya Brazil ikicishe mu mutwe kwa Vinicius Junior siningi ngombe twoca tunabona ko Vinicius afite byinshi byo kwiga nukuvuga ngo azo mukinyi mwiza ku isi. Iyi Brazil kadokomese iyi Brazil ifise Dorival Junior niwe munyamafuti wa mbere akacanga akagira umunyamafuti Vini. Oya equipe sinabonye ngo kisunga ashaka kwitoza kwa president wa federation equipe nationale kene gufunga kundi gushasha. Je sinzi ko muri ko murabona equipe nationale ya Brazil ifise abamediatere babiri no munsi bamerita kuba bakinira equipe nationale ya Brazil. Ndavuga umugabo yitwa Douglas Luiz yavuye kwa Aston Villa kwa Juventus Dottir. Ndavuga uyu musore kwa Fulham yambara 18 yitwa yaze kwa Manchester Andreas Pereira. Mugabo kumva ngo harimo Andre ngo akinira Wolverhampton ngo hari kumwe ngo Joao Gomez akinira Wolverhampton. Wagenda muri Wolverhampton ukaba Andre na Gomez ibintu bakina ugacushira ku munzani vyo Pereira akina nivyo Douglas akina. Uchomva Dorival Junior watora amabuyuka yamutera.
nuko remeze kuri ekipe ya The Brazilian Samba Boy. Vinicius Junior amaze kwakwa uburenganzira n'umumenyereza Dorival Junior ekipe ya Brazil bwo gutera penalty, maze uburenganzira bwose bwerekereza kubitwa Luis Diaz Beloli Lanfinha, niwe agiye gutera penalty zose z'iki gihugu ca The Brazilian Samba Boy. Tukamamaze gato amadukomereze muri kuri Lamine Yamal muri ekipe ya FC Barcelona.